amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko Nshahoriri Salvatori arongoye ikarangiro ry'ikawa riri ku Rubuye muri zone na komine Ngozi ngo bariko baratunganya ikarangiro ku buhinga bwa none kugira ngo ibikorwa bikorwe atawe bibangamiye, kubera ko hazanywe imashini shasha zikoreshwa n'umuyagankuba nayo zikoresha inkwi barazihevye. Ivyo bikazofasha gukemura n'imyidogo y'ababa hafi y'iryo karangiro bari bamaze imisi bidoga ko umwotsi ubasanga mu mazu. Ivyo bibazo ngo vyaheze. Kuri uyu wa gatanu haraguye imvura nyinshi ivanze n'urubura muri komine Mpanda, aho yononye ibitari bike na cane cane imirima. Mu Gifugwe hoho abarimyi b'umuceri bakaba bifumbereje kubera ko umuceri warugeze kugenya wose wahereye hasi kubera urwo rubura. Uwo murima ukaba warungana n'amahegitari 7. Tukiri muri iyo ntara nyene ya Bubanza, kuri lycée Bubanza abanyeshure 5 biga mu gisata c'indimi barirukanywe ku ishure bagirizwa ko bariko bategura greve canke imigumuko. Ni inyuma yaho bafatanije ari abanyeshure 22 bo muri ico gisata nyene banditse ikete bandikira abarongoye intara. Iyo kete rikaba rivuga riti: banyakubahwa, twebwe abanyeshure bo mu mwaka wa 3 w'igisata c'indimi mu kigo ca lycée Bubanza turi n'iteka ryo kubandikira tubasaba ko mwodutunganiriza ibibazo vyacu biduhanze. Banyakubahwa, twebwe kuva uyu mwaka wa 2020 ushira 2021 utanguye ntitwashoboye kwiga dutuje bivanye nuko dutegwa iterabwoba n'abitwa ko ari abayobozi badutwara. Umuyobozi w'ivyigwa mu kigo ca lycée Bubanza yatubwiye ko dushobora kuja gusaba ibibanza ahandi ko tutazomenya. Gutyo twagiye kubimenya mu bibazo vy'igice ca mbere, aho abigisha batora ibibazo akabibahinduza. Vyongeye abashoboye kumenya babaye 6 mu banyeshure 22 aja tubwira ko nabo bamenye batari babikwiye kandi ngo nta ndero bafise. Aho kudutera intege yaciye avuga ko nabo bakwiye atabandi bakeneye ko nabo agiye kubagabanya. Banyakubahwa, uwo muyobozi w'ivyigwa asanzwe aduha icigwa dusanzwe dukora mu kibazo ca leta kandi tuciga nabi. Kuva aho twigiye ntitwigeze tubona abanyeshure biga bataha bashitsa isaha 2 z'ijoro bakiriko bariga, kandi akatwigishiriza kuri mikrofone dukoranye turi amashuri 4, ni ukuvuga ibisata 4 bitandukanye, kandi hariho amasaha ategekanijwe y'ivyigwa mugabo akaba ataza kuyigishamwo. Ivyo bigatuma ico cigwa tutagitahura, bigatuma tunanirwa. Tumaze kubona ko ico cigwa tutaciga neza, twaciye dusaba ko boduhindurira umwigisha bakaduha ubufise umwanya. Mugabo yaciye abwira abigisha bose ko atandero dufise. Vyongeye twebwe abanyeshure bo mu mwaka wa 3 w'igisata c'indimi turakumirwa cane, n'ikimenyamenya twagiye kubibona bamaze kudutwara amatara yo mw'ishure kandi turi mu mwaka wo guheza. Ivyo bigatuma tudashobora gusubiramo ivyigwa mw'ijoro nk'abandi banyeshure. Ivyo vyose vyateye ingaruka mbi kuri twebwe no ku mwimbu twaronse, ku buryo ataho twoshobora kuvuga kuko ari muke. Tubandikiye rino kete kuko abayobozi twabituye kenshi baranka kudutunganiriza kuko bose ari bamwe. N'uwagize ngo aratwitavye yatubwiye ko atavyo yoshobora kandi ko bitamuraba. Nawe nuwujejwe indero mu kigo ca lycée Bubanza. Ikindi gitumye tubandikira kandi kinaduteye ubwoba
ku buryo tutariko twiga neza dutekanye, nuko twabwiwe ko hari abanyeshuri bazogira ingorane kandi tukaba tubona vyatanguye. Hari umunyeshuri buca yirukanwa, uwo munyeshuri akaba ariko arabuzwa gukora ibibazo gushika n'uno musi. Natwe tukaba dufise ubwoba nk'uko twabibwiwe ko turi inyuma yiwe kandi hari abandi buca bagira ingorane. Ica nyuma nuko twabwiwe n'umuyobozi w'ishure ko dusamaye ashobora kunyitsa agapapuro kamwe mu bigize umunyeshure, ku buryo imyaka yose yize iba imfagusa. Ivyo habivugira mw'ishure hagati y'abanyeshure twese dukoranye. Twagomba tubasabe banyakubahwa mudutunganirize kuri ibi bibazo. Dufise amazi atararenga inkombe kuko turi muyabira. Tubaye turabashimira ku kuntu mugiye gufatana uburemere ibi tubatuye no ku kuntu muzodutunganiriza. Mu nama yo kurabira hamwe ingene bohimiriza abavyeyi bacandagishe ibibondo incanco zose bateguriwe yabaye kuri uyu wa gatanu i Gitega, muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi Salvatore Toyi ahamagarira bose ko hoba gukorera hamwe n'abarongozi bo muri iyo ntara kugira ngo baduze urugero rw'abaronka urucanco. Ni kubera ko mu mwaka w'2020 urwo rugero rwagabanutse gushika ku bice vya baba 10%. Mu mugambi w'igihugu ujejwe gufasha abanyagihugu gushikira ingurane z'amabanki, barashima abanyagihugu batahura ko ingurane atari imfashanyo, kubera ko kandi hagiye gushirwaho igitabu cerekana ivyo kwisunga mu bikorwa vya misi yose vy'amakoperative kugira bagende barakosora ibikibagora. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kinyinya na Gisuru mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko kwishingiranira mu gusaba ingurane hagati y'abanyagihugu bahurikiye mu makoperative ari ngirakamaro mu kuduza ubutunzi bw'imiryango. Abamaze kubikora barashima ko vyabashoboje kugwiza umwimbu, ubu bakaba bashobora gusaba ingurane ku gatwe kabo. Lydia Nsekera yashikirije ko azokwitoza mu buyobozi bw'ishirahamwe ya Comité National Olympique d'Afrique. Amatora akazoba ku magenekerezo ya 24 na 25 Rusama umwaka w'2021. Naho amakuru avugwa mu nkino, umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba wa beach soccer watsinze wa Tanzania ibitsindo 6-4 mu nkino zo kurondera itike yo gukina CAN Beach Soccer izobera muri Senegal, ariko intamba zasezerewe kuko mu rukino rwa mbere Tanzania yari yatsinze Uburundi ibitsindo 4-3. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.